turongoye ibisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu mu gihugu c'iwacu, twaganiriye ibitari bike mugabo vyinshi vyerekeye ingene twofashanya mu bikorwa vy'iterambere biri mu buryo mugambi wa leta wo guteza imbere igihugu twita mu gifaransa Plan National Development. Twumvikanye rero yuko bagiye kudufasha kugira ngo dukorane twese hamwe. Ego urya mugambi w'iterambere ry'igihugu n'umugambi wacu abarundi ubwa mbere, hanyuma b'abanyamahanga bafite ico bafasha baza bagaterera mugabo bagatera mu migambi twebwe twashize imbere, nitwe twitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha. Twaganiye neza ku buryo twibaza ko misi imbere ushobora kuzobona ikintu kinini gihindutse mu vyerekeye imigenderanire n'Uburundi n'andi makungu. Maze imisi mpura n'umwe wese ukwiwe mugabo ntambuye guhura nabo mu tugwi kugira ngo dushobore kuvugana neza na neza ingene twokorana hamwe imisiza kugira ngo umwanya twataye entre 2015 na 2020 mu vy'iterambere twataye umwanya munini cane murazi vyabaye mu gihugu, hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa. Mugabo ubu rero tugiye gukorana inguvu nyinshi cane kugira ngo mu misi y'imbere mubone igihinduka kandi n'abanyagihugu bazobona ubudasa. Niyo yundafi n'umugambi w'iterambere mugabo dukorana n'ibisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu aha mu gihugu, uri ku myaka ishika 4-5 dukorana hamwe mugana nawo nyene ukurikiza ibiri mu mugambi w'iterambere w'igihugu, bigakurikiza kandi n'ivyo twebwe abarundi twitoreye twoshira imbere. Navyo nyene twabivuganye tukazoza turakorana hamwe kugira ngo nivyerekeye umugera coronavirus vyaje bwagiturumbuka ntitwari tubizi, tubwirizwa rero guhindura ibintu bimwe bimwe kugira ngo inkurikizi z'uyu mugera mu vyerekeye ubutunzi, mu vyerekeye amagara y'abantu no mu vyerekeye imibano mu Barundi birafise inkurikizi nini cane ku buryo tubwirizwa guhindura gatonya impinyanyuro mu mugambi w'iterambere tugashiramwo ico gisata co kurwanya coronavirus. Ivyo navyo nkuko mubizi ibintu bijanye n'ihindagurika vy'ibihe biri mu migambi ya leta n'umukuru w'igihugu yabishize imbere, navyo nyene twabishize inyuma, navyo nyene biri mu vyo tuzokorana mu misi iri imbere kugira ngo nkuko mumaze imisi mubona ingene bigenda hirya no hino, imvura iragwa ari nyinshi konona ibintu, abantu bakomoka bakava mu mazu yabo, ivyo vyose tuzobikorana hamwe kugira turonke inyishu irama n'ico kibazo. Ivyo vy'ibihano vyafatiwe Uburundi navyo nyene twabivuganye, sibo bafashe ibihano vyafashwe n'ibihugu bimwe bimwe mugabo nabo nyene kubera dusanzwe dukorana bashobora gufasha kubera abona ibintu vyahindutse mu gihugu. Duherutse mu matora yagenze neza, inzego ziko zirahaja, mwarumvise ko leta mvyeyi leta nkozi iri ku kivi. Twibaza yuko nabo babifashe ivyo bihano nabo nyene mu misiza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe. Twibaza ko bizogenda neza, nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe bitarahaba. Nkuko nabivuze maze imisi mpura n'umwe wese araserukiza ibihugu vyabo mu Burundi, bamwe muri abo bava muri ivyo bihugu nyene vyabifatiye ibihano, bose bashaka gukorana natwe kugira nabo babivemo kuko nabo nyene ukuntu vyafashwe giturumbuka. Nibaza yuko nabo nyene bifuza yuko ivyo bihano vyohava, urumva ni icifuzo dusangiye twese, ico gituma ari icizere kinini yuko mu misi iri imbere yuko uyu mwaka uhera dushobora kubona ibihindutse vyinshi.